Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni mama Kapi yongeye kugaruka. Ati mama Kapa tuzaniye iki ubonaho? Ndabazana ico bita super seed, super seed ni ukuvuga ni imbuto z'igitangaza. Imbuto dufungura imbuto z'ubwoko bwinshi, turafungura ivyema, ingano, isoja, ariko nizi ntituzibagire rero imbuto zitwa shia. Izi shia canke chia bivana n'ukugene mu bibona mu bisoma, ni imbuto zidufasha, zifise akamaro kenshi ku mubiri wacu. Muravye hari ukuntu zifise fibre iteye ubwoba, nico gituma bazise super seed. Kubera iki? Umva utubuto twawe ni dutoyi cyane, ariko nobabwira ko dufise ingirakamaro cyane. Ingirakamaro muturavye uko tumeze, ushaka kubyibaza nta n'urutete novuga rungana n'izi mbuto muriko muraraba ngaha. Muti rero bifasha iki, bidufasha iki, zidufasha iki mu mubiri yacu? Ba bantu mugwaye kugumbiza, abantu mugwaye kugumirwa, abantu mutituma nkuko bibereye, kugira ngo amagara yanyu kugira ngo munda mwumve ko mworohewe, izi ni imbuto zizobafasha, zishobora kubafasha gufata ya miti ya constipation, ya miti yo kugumbiza. Ibafasha ngo kugumbiza, kandi murazi ko imiti uko tuyifata niko tuzanira ingaruka mbi ku nama. Ndababwira nti ivyo dufungura burya ni imiti tuba turiko turivura. Rero bivana n'ingene wafunguye wewe. Rero wa muntu uzi kufise ikibazo cyo kugumbiza, ikibazo cha constipation, aho washitse, ni wafata ukunda kweretse muri kano ka video, ukabifata buri munsi utitayeho ngo ni mu gitondo canke ku mugoroba, ndaguhaye garanti ko ku bitaro cyangwa se iyo miti yo kugumbiza muzoba musezeranye. Ego yari mama Kapi. Rero mugumane nanje ndabeka ingene dutegurana kano ka video. Ni kagufiya cyane, ariko nabonye ari ingirakamaro ko je kamfashije, nagombye gufasha abandi. Turi kumwe rero, muracaye kumwe na mama Kapi. Nimwibagiye gukora subscribe, musharinge. Ndazi ko abantu benshi ingwara kugumbiza ibamereye nabi. Ego ndibaza ntiyari jewe gusa, n'abandi abagize ibibazo nk'ivyo, mugumane nanje turonkera umuti tutagiye kwa muganga. Yego sawa, muracaye kumwe na mama Kapi. Shia zacu rero seed ngizi hano. Turafise indimu namaze kumanyuramo kabiri, mfise igikombe, mfise na za seed mubona ngaha. Ati mama Kapi agira bikore gute? Nta birenze, nzana amazi ku ruhande hano. Umva dukenera igikombe, dukenera n'izo seed, dukenera n'iyo ndimu n'ayo mazi. Ukaburonse ingaburo, ukaburonse umuti ugutuma utasubira kwa muganga kubera kugumbiza. Abantu mwagumiwe, jewe iyo ngwara yaranciye ko ndayizi. Nimba naravuwe, nimba narivuye, nari ndabazine namwe mwivure. Ego shira rero amazi mu gikombe cyawe, ugaca ufata ikiyiko kimwe kitarenze cizo chia izo chia seed. Indimi zaragonganye, muri hangana. Ego ikiyiko kimwe cyonyine ugashiramo mwinusu y'indimu, ni ukuvuga igipande cy'indimu kiba gikwiye ko amazi ni makeya. Ego ugaca ukoroga. Ati rero izo shia seed mbega zimeze gute? Izo shia seed nka kujya kwa masaka, gusa ni dutoyi cyane, kandi turasosera. Amasaka yo amera nk'ayakata, ariko two turasosera bukebuke, turasosa ukuntu. Rero murazi ko amazi n'indimu asanzwe anyobwa mu gitondo kugira ngo twoze amafyigo yacu. Noneho amafyigo yacu duhore tuyafata neza. Rero ushizemwo izi shia seed, umva n'umutobe uryoshe cyane, ugaca ugotomera, nta birenze. Uzoba wivuye, uzoba usezeranye no kugumbiza wifashe ikintu c'indwi yose, uzoba uhejeje kwivura. Rero fibre ziri muri zo shia nizo zituma zifise fibre nyinshi cyane, ku buryo bituma igenda kuregulariza umubiri wawe, ugahora usohora umwanda nkuko bikwiye ku mategeko, nkuko umubiri wabwiza kugira ukumva uri kugubwa neza. Rero urashiramwo, ugaca ushira ku ruhande. Rero umaze kubivanga ukarindira iminota 20
canke 15 biravana. Usanga rero za mbuto zawe zamaze kwibira. Ni nka kujya nko kwinika ivyema, ibiharage canke amasaka. Nta birenze rero gacunywa ukaba wivuye. Abantu rero mutarabikora genda mu bigerageza. Abantu mufise iyo ngwara kugumiza kandi cyo gusa n'abakeneye fibre mu mubiri, bamwe bafungira indya zikabaheramwo, bamwe bafungura bakagubwa nabi, ugahora wuzuye inda. Murasezeranye. Yari Mama Kapi, ndabakunda. Bye bye.